Televiziyo Isanganiro tubaramutse tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ubuserukizi bwa Amerika mu Burundi nibwo bwonyene bushobora gutanga impapuro zisabwa kugira umuntu aje muri leta zunze ubumwe za Amerika. Vyibutswa n'ubushikiranganji bw'umutekano bugabisha abarundi kuri uyu wa gatanu kugira ntihagira bikika mukiza ngo babibe. Umugambi ugira kabiri wo gufungura neza no kugabanya ubukene uzoterera biboneka mu bijanye no gufungura neza, vyemezwa na Dr Celestin Sibomana n'umunyamabanga ntayegayezwa w'urwego rw'igihugu rwitaho gufungura neza. Hari kuri uyu wa gatanu hatanguzwa uwo mugambi twabibateguriye. Idonido bana natwe muri ano makuru ni mukanya. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata cy'umutekano. Ubushikiranganji bw'umutekano buragabisha abanyagihugu ko hari ubusuma bukogwa n'abantu biyitirira ko batanga ivyangombwa vyo kuja muri leta zunze ubumwe za Amerika. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji avuga ko abatanga izo mpapuro ari ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika bwonyene. Pierre Nkurikiye amenyesha kandi ko abifadikanya n'abakora ubwo busuma bariko bararonderwa. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro hagati gutera kamo no gukebura ku busuma bw'uruyeri mu vyerekeye ingenzi zija hanze y'igihugu. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano burababajwe n'ukungene hakiriho abene gihugu b'abarundi bamwe bamwe babandanya guhendwa mu buryo butandukanye mu gusahugwa ku ruyeri. Abagwiriye muri no minsi akaba arabibwa bemererwa kujanwa mu gihugu ca leta zunze ubumwe bwa Amerika. Nk'akarorero, ubushikiranganje bwabushikirizwa ibirego vy'abamaze gusahugwa hakoreshejwe ugwenge mu kubemerera impapuro zo kwinjira muri ico gihugu bita visa, ngo hamwe n'ubuzi muri ico gihugu nyene ca leta zunze ubumwe za Amerika. Izo nkozi z'ikibi ziba zikoresheje uruyeri zanduza amafaranga menshi kuri abo bantu mu kubemerera ko bariko barabaronderera ico bita visa ibashikana muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abandi nabo babwirwa ko baja kurindirira izo visa i Nairobi mu gihugu ca Kenya canke i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania, aho abo bantu baba bagurishije utwabo twose. Zimwe muri izo nkozi z'ikibi ziraheza zikabaha visa z'inyiganano, canke mu gihe abo bahenzwe bashitse mu mazu y'uburaro i Nairobi canke i Dar es Salaam batakigira udufaranga two kwibeshaho, izo nkozi z'ikibi ziraheza zigaca zizimya uduhamagazo telefone twose bahora bavuganirako, gutyo ntibasubire kuzitora. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano busubiye gusaba abene gihugu b'abarundi kudasubira gutega amatwi uwo wese yigira gutanga izo mpapuro visa, pasiporo canke ikarata zitanga uburenganzira bwo kuba mu gihugu vyo bashikana muri leta zunze ubumwe za Amerika badaciye mu buserukizi bw'ico gihugu busanzwe buri mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru yacu abandanirize mu gisata c'inyubako. Imyaka 3 irarangiye inyubako zigizwe n'ibirasi 4 vyo kwigiramwo abana bahejeje igice ca mbere c'ishure shingiro rya Komibu turi muri zone ya Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura zitarahera. Umuyobozi w'iryo shure ni Zawadi Nibizi avuga ko ibiro vy'umukuru w'igihugu vyabafashije muri izo nyubako. Bagatangazwa no kuba kugera n'ubu zitaruzura, ibituma ngo haba uruhombo rutari ruto kuko ngo abana batagira aho bazokungururizwa mu gice ca kane c'ishure shingiro. Jean Marie Mayonga yarahakubitiye.
Ishure shingiro Ecofo Komibu Buyenzi abarizi uko ryari rimeze uno munsi uriravye usanga risa neza kubera ibisakazo bigizwe n'amabati mashasha vyatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu aho hambere rikaba ryari rishakajwe amategura ayo nayo akaba arashaje cane. Inyuma y'ivyo bisakazo Zawadi Nibizi yahavuye asaba ibiro by'umukuru w'igihugu ko bo bubakira izindi nyubako zigizwe n'amasomero azojamwo igice ca kane c'ishure shingiro. Uno munsi izo nyubako zikaba zitarahera, ivyo navyo uyu muyobozi akabona ko ari uruhombo. Urabona ko dufise ibisakazo vyiza meze neza cyane biteye igomwe, nuko twagize ibakwe tukaronka abantu badufata mu mugongo ko muri presidence nibo bashoboye kudusakarira iri shure. Baje kudusakarira iryo shure twarabasavye ko twubakira ishure rya 4e cycle kuko twengaho iwacu amasomero yacu agarukira mu wa gatandatu. Turasaba rero kwatubakira 4e cycle. Iryo shure rya 4e cycle ryarubatswe mugabo ntirirahezwa kuko ntiturikoreramo. Baheje kudusakarira ishure twaciye tusaba ko batwubakira ishure rya 4e cycle. Baratwemerera hanyuma batangura rero baratubwira dutora ibikoresho, tubabwira tuti nta buryo dufise bwo kuza gutora ibikoresho. Baca bahamagara mu stanteri bakomine mukaza niba yagiye gutora ibikoresho. Ibi ni ukuri bikurikira ntavyo tuzi, twaciye tubona ishuri ritangura kuba. Ibintu biramaze imyaka myinshi kuko batangiye kubyubaka mu 2020 niyo batangura kubaka iryo shuri. Aho vyagoraniye n'ukuri ntaho tuzi kuko tubona ridahera. Nuruhombo runini rwose kuko abana bacu bo ngaha mu Buyenzi ni zone irimo abantu benshi. Abana tuba dushaka ko bavuye muri 6e babandaniriza ngaha nyene tukaronka natwe 4e cycle nk'abandi. Uyu muyobozi agasaba ibiro by'umukuru w'igihugu byo byafashije kugira ngo baronswe izo nyubako ko bo barangiriza kugira ngo abana baronka babandaniriza inyigisho. Akamutotera nyene nuko ivyo bikorwa batanguye babihetse. Burya nkuko bavuga mu kirungu wabaye mwiza bamuzima nukuri baradutangura ibikorwa byiza turishima turanezerwa tuvuga tuti natwe abana bacu bazosaba barungururizwa ngaha nyene. Ariko urabona ko kuva muri 2020 gushika uyu munota batarigera babiheza kandi ibikoresho umenga vyaratanzwe. Twe turarindira rero ko abariko barabikora bo biheza kugira ngo abana bige neza. Ishure Ecofo Komibu Buyenzi rikaba ryatanguye umwaka w'1947. Uno munsi hakaba higa abana bagira ku 1013. Jean-Marie Mayongura kenuye umugambi ugira kabiri uhuza abakorera bose mu gisata cyo gufungura neza watangujwe hamwe no kugabanya ubukene watangujwe kuri uyu wa gatanu hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu gitaho uburimyi hamwe n'imfungurwa FAO ufadikanije n'ubushikiranganji bw'uburimyi. Dr. Celestin Sibomana umunyamabanga ntayegayezwa mu rwego rw'igihugu rwitaho gufungura neza yizera ko uwo mugambi uzoterera biboneka mu bijanye no gufungura neza. Byarabonetse nuko ibikorwa bidakozwe n'ibisata bitandukanye nta nyishu ushobora kubona. Habuzemo kamwe nikarahara mu garani bacu. Iyo ivyo gufungura bibonetse bategeza kumenya iyo bagafungura abenegihugu bagafungura indya zifise akanovera, indya zikosoye ku bijanye n'ubuzima bw'umuntu. Hanyuma hakinjiramwo uburimyi n'ubworozi, amagara y'abantu, ubudandaji, amahinguriro. Hanyuma kandi bakamenya yuko amashirahamwe ya leta ibisata bitandukanye by'igihugu biteza kuja hamwe kugira ngo turonke inyishu kuko ivyo bibazo bikunda kuva ku mice itandukanye. Rero nkuko tuvuga muri Faransa ni approche multi-sectorielle et multi-acteur kugira ngo turonke inyishu. Hariho kubungabunga isi ndimo ibijanye n'ibidukikije ufasha bene igihugu bakaronka aho barima kandi bakoresha ubuhinga bigishijwe bushobora kugira icyo butanze bakimbura vyinshi. Hariho kumenya ingene babika ivyo bimbuye kuko nkuko mwayibonye hariho bimwe
bibimfa gusa kubera ububiko n'ingene babibika batabizi neza. Kubihingura niyo twita mu gifaransa transformation, akamenya yuko nimba umwe yarimye ibigori undi akarima amasaka undi akarima ikindi, bashobora gusya bagashira hamwe iyo ifarine igaca bimwe bita farine complete, ikacigira ingaburo nziza ku bana bacu. Hariho ibi mu gifaransa bita genre gushira imbere abakenyezi, tutibagiye cyane guteza imbere igihugu, uburimyi, iyo turonse umusesekara tukagurisha mugabo hakabaho ryashira hamwe rikije kuraba ubuziranenge rigakora kugira ngo bijya bitegereza kugurishwa hanze bikazana ndetse n'uburyo n'amafaranga ava makungu biba bishobora kugurwa neza. Igikuru nuko abeneyo baronka ibyo bafungura biciye mu kongereza inguvu, mu kongereza umwimbu, kandi biciye kandi no mu gutunganya neza ivyo dufise, twongera turwanya na bimwe by'igwirana ry'abantu, twongera turwanya kandi na bimwe bivuye kwihindagurika ry'ibihe. Amakuru yacu tuyasozerere mu yavugwa mu makungu. Abanyafrika bose baremerewe kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda atarupapuro bita visa rubaha uburenganzira bwo kwinjira muri ico gihugu barinze gusaba. Ni ibimenyeshwa kuri uyu wa kane n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda i Kigali mu nama y'ihuriro mpuzamakungu rijejwe ivy'ingenzi. Paul Kagame akabasigura ko kutarihisha ingenzi ari mu ntumbero yo korohereza abahagendera cyo kimwe n'urudandazwa ku mugabane wa Afrika. Mugenzi wacu Francine Ndiho kubgayo yagendeye ikinyamakuru Africa News adutegurira inkuru ikurikira. Pour voyager au Rwanda, les Mukugendera igihugu cy'u Rwanda nta munyafrika n'umwe agisubira gusabwa kubanza kubirihira uruhusha nk'uko vyahora. Umunyafrika wese arashobora gufata indege aza mu Rwanda ahabishakiye kandi ntaca azoriha mu kwinjira mu gihugu iwacu. Niko Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabishikirije kuri uyu wa kane ni Kigali mu nama mpuzamakungu igira 23 iraba ivy'ingenzi. Iyo ngingo nguje gufasha ko uruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa vyoroha. Paul Kagame amenyesha ko abanyafrika aribo kazoza k'igisata c'abamukera rugendo kw'isi. Mu gihe iyo ngingo yoja mu ngiro, u Rwanda ruzoba rugize kane mu bihugu vyakuyeho impapuro nk'izo zisabwa ku banyafrika babigendera. Hari Gambia, Benin na Seychelles. Umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto akaba yamenyesheje ku munsi wa mbere ko yifuza nawe nyene kurekurira abanyafrika bose kwinjira muri ico gihugu ataco basabwe kuriha imbere yuko uyu mwaka urangira. Tubashimire bakunzi ba televiziyo Isanganiro, dushimire na Francine Ndiho kubgayo adushikanye muri Africa News kuri ico kinyamakuru atubwira iyo nkuru yaho mu Rwanda. Tubakengurukire rero mugira ibihe vyiza hiwanyu.